ko muradukurikira ndabaye kaze mu kiganiro cacu mu nyigisho y'uno munsi. Ndabaye kaze mwese muko muradukurikira aho muri hose mu bihugu bitandukanye murimwo, aho muko murakurira hose kumbure n'abandi muko murakurikira kuri Facebook, abandi kumbure muzokurikira ino nyigisho biciye mu buryo butandukanye bwa kino gihe dukoresha, bakuri WhatsApp, bakuri kuri YouTube, hose mushaka kuyikurikira inyigisho tuzoyishiraho. Rero ndagwaye kaze uko dukurikira nkuko inyigisho muyibona no munsi gatwige n'inyigisho ivuga ngo mbega ivyagezwe ni vyiza. Kumbure ku bantu batandukanye mudamenyereye imvugo y'ikirundi cyo muri Bibiliya, kuko ikirundi dukoresha muri Bibiliya si kirundi abantu tumenyereye gukoresha nk'ijambo ivyagezwe. Hari abantu mudatahura munavuze ivyagezwe mbega bashatse kuvuga iki. Ivyagezwe na amategeko mu gifaransa canke amabwirizwa canke amaloi canke les commandements canke des lois mu congereza. N'amategeko mbega ni meza. Ikibazo tubajije kumbure hamwe ushaka kwibaza sinone hari umuntu yovuga ngo ivyagezwe ngo si vyiza canke akavuga ngo ni bibi. Abandi bagacavuga ati kumbure si vyiza ntaco bidufasha ntaco ntitubikeneye. Kubera gituma mvuze amajambo niko hari abantu batandukanye nzi mu bantu twigisha ubuntu bw'Imana, tuvuga ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana n'abandi mu bwizera canke muriko murabwigako. Ni ikibazo umaze kubona kigaruka cane mu bantu batandukanye, abantu usanga twigisha ubuntu bw'Imana umuntu akasanga mu buryo avuga amategeko canke les commandements canke ivyagezwe abivuga mu buryo umengo ni ibintu bibi gose, ahubwo atari byo dukeneye no kumenya na gatonya, ahubwo ubivuze umengo uvuze uburozi. Ugasanga hari abantu bavyiyumvira muri iyo façon, kuburyo n'abantu baca badopta imvugo zimwe zivuga ngo ntusubize mu vyagezwe, ngo ivyo ni vyagezwe. Nta muntu wamuhanura wamubwira ati iki kintu mwene data si ciza urakireka. Umuntu entre guillemets cyangwa twamugina avuga ati yari arazi ubuntu bw'Imana, wamubwira byerekeye amategeko agaca kubwira yuko uruko amusubiza inyuma adakeneye no kuvyumva, atari n'ivy'iwiwe. Ku ruhande rumwe afisemo raison byo ariko aravuga, ariko no munsi nashaka turabire hamwe ko n'ikibazo kigaruka mu bantu banyandikiye canke bambaza ibibazo haba kuri WhatsApp canke kuri Facebook. Ariko numva umengo ni inyigisho maze kwigisha ko kenshi ndazandika ko benshi ngaha kuri Facebook, bamaze kubona kuri Facebook ndavyandika ko ku WhatsApp, YouTube ndafise ama video nagize mu nyigisho nagendega z'ibikorani Burundi, nagize nk'iri Burundi cane. Ariko uko umuntu agenda arakura Bibiliya tubwira ngo dukure mu buntu no kumenya umwami wacu Yesu Kristo. Rero kuba agenda arakura mu buntu no kumenya Kristo, hariho umutima agenda yasuka ku mutima wawe, ugasanga ati kumbure hariho ibyo navuze kiriya gihe nibaza ko ntari kubivuga nabivuze canke aje ndiko ndavuga no munsi kumbure ejo nshaka niko ndavuga ukundi. Ariko umuntu agenda arakura, ko gikuru nuko tubera bizigirwa ijambo rya Kristo, nitwongere ko canke dukureko, ariko tukaba abantu bagabura ijambo ry'Imana mu buryo bwiza, tutategwa n'isoni mu buryo tubivuga. Paul yavuga ngo sinegwa isoni n'ubutumwa bwiza ko ari ubushobozi bw'Imana uzana agakiza uwizera wese kandi bukamuha ukugoroka ko muri ubwo butumwa bwiza hanyigijemo kugoroka kw'Imana, la justice de Dieu. Mwene data ariko uradukurikira, nanumva umengo Imana no munsi yaje ku mutima kugereza gukarifya ikibazo ku buryo umuntu ariko ari yiga ijambo ry'Imana atahura. Sinza kuvuga amajambo menshi ko ni nyigisho kumara ushobora kugira amaseri d'enseignement menshi n'ibitabo kwandikamo, ariko nashaka kuvuga mu minota mikenya nishisho kibazo uko urabona ijambo ry'umutwe rivuga ngo mbega ivyagezwe ni vyiza, mbega bifashiki bikenewe kubera iki. Igituma ndiko ndagerageza kwishura iki kibazo nko nabivuze no kugira ngo abantu kumbe twiga ijambo ry'Imana mu buryo bwiza, mu buryo budufasha gutahura, hanyuma nawe uri kurigisha kumbure ku bantu mwigisha bizogufasha nawe na present ubutumwa bwiza mu buryo bwiza, n'abandi kumbure mufise gutahura kutariko kumbure Imana ikoje no nyigisho sho kudufasha. Ariko ikibazo nashaka guhera kuno munsi rero, ikibazo tugiye gutahura bwa mbere number 1 ikintu cambe cyo gutahura uri kuriga kubyerekeye amategeko, la loi de Moïse, no gutahura ko amategeko le commandement canke amategeko yose uko angana kose. Abantu biga ivya Bibiliya bavuga ko hari amategeko 10 ayo bitwa la loi morale, amategeko les 10 commandements, amabwirizwa 10 amwe benshi mitana amabwirizwa 10 benshi muri afise mu mazi wanyu, abandi mwari yaborotse ku mutwe, abandi muzi ko ari abatuma muronka agakiza cyangwa mugororokera Imana. Ayo amategeko 10 hakaba n'ayandi ashika 603 abanyisraeli abakuru b'idini b'abanyisraeli bari afise bateranije yose hamwe aca ba 613 amajana 613.
aya mategeko yose abanyisirayeli bategezwa kuyakurikiza yose, ajya 10 n'ayandi yose yagenda arabafata mu by'inyambaro, mu by'injya, mu byo kurongora, ibintu bitandukanye. Hari ibintu bitandukanye bateza gukurikiza, izinka batunga, hari nateza gukurikiza. Rero aya mategeko Imana mu kuyatanga, iki ni ikintu kumbura abantu benshi tutazi, canke bamwe kumbure bamaze kumva, simvuze ngo ni mwese mutavyumva, ariko ariko bamwe usanga batari kintu batanazi complètement, kuko usanga Bibiliya turayisoma, mugabo mu kuyisoma umuntu agaca abona umengo Bibiliya ibintu byose byanditse muri wewe, muri bino Bibiliya byandikiwe wewe, ariko ibintu byose byanditse muri Bibiliya byanditswe ku bwawe, ariko ntibyandikiwe wewe. Reka ndabisubiremo, ibintu byanditswe muri Bibiliya byanditswe ku bwawe kugira ngo bimenye, ariko si byose byandikiwe wewe. Simvuze ngo Bibiliya ntiyandikiwe wewe, ijambo ryose ry'Imana ryahumetswe n'Imana kugira rigufashe, ariko harimo ibintu bimwe bimwe bitandikiwe directement Umukristo umisezerano rishasha rya Kristo. Hari ibintu Imana yandikiye igihugu ca Israeli, muri ivyo rero harimo n'ibitabo by'amategeko za Deuteronome, za Balewi n'ibindi. Twebwe nk'Abakristo umisezerano rishasha rya Kristo tuja kuvyigamo kugira ngo tubonemo Kristo, dusubira inyuma kuja kubiraba, tugaguti biriya bintu biratwereka igikorwa Yesu aje gukora. Nje tuma dushaka gusubira inyuma tukavyigako, ariko ntibyari destine kuri wewe, n'umudestinataire w'ivyo bitabo. Abantu Imana yavyandikiye igihugu ca Israeli. Nje tuma n'amategeko, amabwirizwa yose ukwangana, harimo n'isanduku y'isezerano, harimo tabernacle, ibintu byose Imana yabihaye igihugu kimwe mu bihugu byose biri ku isi, bishika 190 canke birenga, cyangwa 200 ndibaza. Rero ivyo bihugu byose ntivyari birimo mu mugambi Imana yari yashize mu mategeko. Wocumaza ati none ivyo ukuravuga kuko uravuga amajambo byanditse he? Tuje muri Bibiliya. Zaburi 147, Psalm 147, 19 gushika 20. Zaburi 147, 19 gushika 20 aravuga ngo amenyesha abayakobo ni bandi n'abanyisirayeli, kuko Yakobo niwe yavuye yitwa Israeli. Israeli bisigura ngo wagwanye n'Imana arayinesha. Muri ko Yakobo yararyamye ahantu ariko aryamye kwigirgar, araryama yisegura ibuye ararota, abantu mu marayika ingazi y'Imana iduga mu ijuru ahantu yararyamye, abantu Imana iriyo bariko aravugana, mu marayika aramanuka baragwana, bagwanye umumarayika mukata umutsi asiatique umwitako, ariko Yakobo ntiyaneshwa gumagwana bati ntuva ngaho utampezagiye. Mu Imana iramuhezagira, imuhindura izina. Yakobo ryasigura umuntu w'escro, umuntu nyene abesha, mu kindi bita ngo amariganya, kubera yari yarivye umugisha mukuru wiwe Esau, ariko mu Imana iramuhezagira imita Israeli, uwagwanye n'Imana akayinesha, kandi muri we ngo n'amahanga azohebwa mu mugisha Kristo ne azova. Rero Yakobo nibo abanyisirayeli. Ijambo abaha ijambo giwe, ni bande yahaye ijambo giwe? Ni abanyisirayeli. Umviriza, ni abanyisirayeli. Amenyesha abisirayeli ivyo yashinze bo n'imanza ziwe. Amenyesha abisirayeli, il donna ses commandements à Israël. Mu gifaransa, he gave his commandments to the nation of Israel. Ahereza amategeko, amenyesha, il faisait connaître aux Israélites sa loi et ses commandements. Ntibavuze ngo abarundi, ngo abanyarwanda, ngo abafaransa, ngo abongereza, ngo abaki, no, bavuze igihugu kimwe, arabamenyesha ivyo yashinze amategeko. Ndio tumiga Imana yaha Moyize amategeko ku musozi wa Sinayi. Nta kindi gihugu na kimwe Imana yigeze ihamagara ngo bacakira amategeko, nta kindi na kimwe cari kihari atari abanyisirayeli kava muri Egypt bagenda muri Canaan. Egypt ni kimenyetso c'ivyaha, c'urupfu, c'ubuja, co mu vyaha muri make, co mu rupfu. Ariko bariko baca mu bugarago muri faze kugeragezwa, bagenda muri Canaan ari igishushanyo co mu bwami bw'Imana canke c'ijuru. Rero muri iyo periode yo barahaca nta kindi gihugu cari kihari atari igihugu ca Israeli. Ico gihugu ca Israeli ni Imana yamenyesheje amategeko yacu conyene. Kadusoma umurongo wa 20 twumve. Ngaravuga ngo nta rindi hanga yagiriye atyo, canke nta rindi hanga yagiriye uko, mbere n'imanza ziwe ntibazimenye. Amen. Umva nta kindi gihugu Imana yigeze imenyesha amategeko yayo. Mushobora abasoma igifaransa, icongereza, mushaka kuja ko mukabisoma iyi mirongo mu gifaransa, mu congereza irumvikana. Je mitamo gukoresha ururimi rumwe ngo singume mvanga indimi, ariko ushobora gusoma igifaransa n'icongereza birumvikana gusumba. Nta kindi gihugu Imana yigeze imenyesha
amategeko yaryo atari igihugu ca Isirayeli. Nta kindi abarundi twasenga Imana duciye muri kiranga, yari umuhuza w'Imana n'abantu. Abanyarwanda kumwe yari ryangombe, muri Kongo hariho za Kibirigiti, muri za Kenya hariho za Ngayi. Hari imana nyinshi abantu basenga zitavuga, zitabona, zitagira mu maboko n'amaguru, zitumva, zidakiza umuntu, imana z'ibinyoma. Ariko hariho imana imwe yitwa Jehova, imana iriho izokwamaho yitwa ndiho idahinduka. Iyo niyo yahaye niyo yahaye amategeko y'igihugu ca Isirayeli. Abanyamahanga ntitwari turimo, jewe nawe ntitwari turimo. Mbega umuntu avuze abanyamahanga abavuze iki? Avuze umuntu wese adakomoka atari mu descendant wa Aburahimu, Abraham, atari mu descendant wa Abraham. Abantu bose atamva ko mu buryo bwo mu mubiri, mu maraso. Abraham yabyaye Isaac abyara Yakobo abyara abahungu ashika 10 n'abakobwa. Mu nyuma havamwa imiryango ishika 12 ya Isirayeli. Abo nibo abanyisirayeli. Umuntu wese atava atava mu muryango wa Yakobo cyangwa wa Isaac cyangwa wa Abraham, Imana yarigwiwe. Nico gituma bavuga ngo Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka na Mana ya Yakobo. Abanyisirayeli niko basenga bavuga. Ariko mukundwa ari kurankurikira, hari ikintu giryoshe no munsi. No munsi twe ndugisenga tuvuga ngo Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo. Mu ruhande rumwe n'ukuri, ariko nikiri Imana yabari abantu gusa. Ni Imana yawe. Nje tuma usenga ngo Imana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, kandi Imana yanje. Haleluya. Ubwa mbere we ntiwari mu mugambi w'Imana. Wowe ntiwarimo. Wewe kurankurikira ntiwari urimwo. Naho uno munsi ushobora gusenga Imana ukayita papa wawe nk'umunyamahanga ku mubiri, umuntu atava mu banyisirayeli ntiwari urimo. Nje tuma umunyisirayeli kenshi ntiyasangira n'abanyamahanga abantu atari abanyisirayeli. Umunyamahanga ntiyasengera hamwe nabo, ntiyarongorana hamwe nabo, bamugeranya n'ingurube. Nje bituma Yesu yirukana amadayimoni akatisha mu ngurube. Ingurube ntibayiga abanyisirayeli, umunyamahanga bamugeranya n'imbwa. Nje tuma Yesu yavuze ngo si byiza ko umukate w'abana tuwufata tukawutereza utubwa. Akujya mugora caravuga ari umugira ikikazi azabaterwa niko mwigisha ndabizi. Ariko nutubwa natwo turya ku byasese hasi kutuvunjivunji abana basigaje bakuye kumeza tugakoroka. Aratahura tabana abanyisirayeli, ariko twebwe abanyamahanga turi tubwa. Ariko Yesu caravuga ati sinari bwabo no kwizira kumwana nk'uko mu gihugu cyose cya Isirayeli. Ati ni witahira umwana wawe yakize. Murima kujya mugore yarameze nk'akabwa kubera ntiyari mu mugambi w'Imana. Je tuma Kristo Yesu yaje azanyaga kiza ubwa mbere ku muryango wa Isirayeli. Yaje kurongera intama yazimiye ya Isirayeli. Abanyamahanga mu nyuma baje mu nyuma. Turabona Yesu arungika abigishwa biwe kuvuga ubutumwa bwiza batarahinduka ba apotre bakira abadisiple. Abarunga kuvuga ubutumwa bwiza ngo abahana ubushobozi bwo kwirukana abadayimoni mu bantu, gukiza ingwara, gukiza abanyamibembe n'ibindi. Acarababwira ati ntimugende mu bindi bisagara na kimwe c'abanyamahanga, muje mu nzu ntama yazimiye ya Isirayeli, the lost sheep of Israel. Abariho muja honyene, ntimuje mu banyamahanga. Kora ubutumwa bwiza ntibwari bwagere ko buja mu banyamahanga, bwari bwaje ku banyisirayeli. Ku bantu munkurikira abayisilamu kenshi ikintu bakunda kugihagarako cyane, iyo bariko arabacalenginga bamwe muri kumera nkurikira nyigisho, nibaza ko ari nafasi yo kwekipa umubiri wa Kristo mu gihe ndiko ndigisha, kugira ngo ugiye kuvuga ubutumwa bwiza ntazagire umuntu agwa gucalenginga ngo ugende umaramaye. Oya, akakubwira ati ubutumwa bwiza ntibwaje ku banyamahanga. Yesu yaje ku nzu yazimiye ku ntama y'abanyisirayeli, ntiyaje ku bwanyu. Je baramaze kubibwira kera ko nta bwamenya amabanga, ariko ndamenya ubu ntaje namaramara. Ariko mwene data umaze gutahura aya mabanga usanga ibintu byoroshe. Yesu yaje kubw'intama ya Isirayeli, ariko abanyamahanga yadushifise mu mugambi wewe. Twari turi mu cyo tumarungise ba Paul na ba Petero kuvuga ubutumwa, ba Barnabe n'abandi mu banyamahanga, kugira ngo natwe tumenye ubuntu twagiriwe bidaciye ku bikorwa by'amategeko, ku mabwirizwa, ariko biciye mu rwa Yesu yakoze. Haleluya. Yesu rwa yakoze rero ni ikorwa kituzana gutahura urukundo rwiwe n'ubuntu bw'Imana. Imana yagiriye igihugu cya Isirayeli ikabakora amategeko, natwe kadukura mu mana z'ibigirwamana, ikadushirira hamwe nk'umubiri umwe nk'ishengero rimwe, kugira ngo twizere umwami umwe yitwa Yesu Kristo. Abanyisirayeli ntibirata amategeko n'ibikorwa byabo, natwe nitwirata ibikorwa byacu by'ingufu zacu nk'uko ngo turasumba abanyisirayeli, ariko twese twirata umuntu umwe yitwa Yesu Kristo. Reka dusome irindi jambo, ndaceko ndaduga bukebwe mu nyigisho yacu. Ku bantu kumbure musoma
mushobora gusanga inyigisho ndiko ndigisha mu gitabo nanditse cyitwa Gentiles and the Law of Moses, kuri Amazon mushobora gusanga ko gishaka kubafasha kugira mutahure kumbure on the time ibintu ndiko ndavuga. Abanyefeso 2 murongo wa 11 kugira ngo turabe ko twebwe tutari turimo mu mugambi w'amategeko. Bera iki n'umutima gutahura ubutumwa bwiza. Umuntu utaragitahura amabanga ndiko ndavuga urakunda Yesu aho gutwara turakura mu kumenya utaragitahura mo confusion kumbura ubufise mu kwigisha. Ntibitangaje ko abantu usanga mu kwigisha ducira imanza dukritika ariko imanso ibintu abantu bandika kuri Facebook ugasanga nabantu bagomba ngo abantu bagira ibi ngo abantu bavuga ibi mbe tugasanga umuntu avuga abantu naho mu bantu urimo kandi ugasanga umuvuga ngo abantu ngo mugira ibi ni kritika ni guca imanza no kujija bene data ntituhamagara kuvuga umuntu numwe twebwe tuna kuvuga Kristo. Yes, just point people to Jesus Christ. Abantu nibo dukeneye kumva. Imagine umuntu umunezero ufise n'akano kanyu kumva amajambo akubwira ko Yesu yakoze. Ni umunezero tugira ukuvuga utogura amahera. Inzoga bizitoguha, urumugero utoguha, abagabo batoguha, amafaranga ufise bitoguha, amashuri ufise bitoguha, umuryango uva mu gihugu urimo nta kintu na kimwe cyo guha umunezero uva mu kumva inkuru nziza ya Kristo. Rero Yesu yadukoreye igitangaje. Dusoma Abanyefeso 2 murongo wa 11 haravuga ngo nuko mwibuke yuko ubwa mbere mwebwe abanyamahanga ku rukoba bande mwebwe abanyamahanga ku rukoba vous les païens sur le corps mwebwe mucitwa abatakebwe aba incirconcis nabo bitwa abakebwe nabo ni bande abanyisraeli bitwa abakebwe ku mubiri n'intoke ku mubiri la circoncision charnelle. Kwico gihe mwumvirize mwebwe abantu mutari abanyisraeli kwico gihe mwari mutandukanye na Kristo. Kristo muri make isezerano rya Mesiya mwebwe ntiry'abaraba. Mesiya niwe Kristo wasizwe amavuta. Mwari mutandukanye na Kristo. Muri nitandukaniro n'ihanga rya Israeli. Imana yahaye abanyisraeli amategeko. Nta yindi hanga yagiriye uko. Paul avuze ngo mwari mutandukanye na Kristo mufise tandukaniro n'igihanga rya Israeli. Muri injabuka ku masezerano y'ivyasezeranye. Vous étiez des étrangers en ce qui concerne les promesses. Hari amasezerano twoba ngo ndacakiye amasezerano. Ugasoma Yesaya ndacakiye, ugasoma za Deuteronome amasezerano ni byiza kubicakira ariko kandi ukumenya amasezerano bwa mbere yandikiwe nde. Mbega amasezerano yacu no musi twebwe muri Kristo nihari ko bitubwira ngo muri we niho hari ego na amen. Hallelujah. We se trouve le oui et l'amen. In him is found the yes and the amen. Ego na amen biri muri Kristo. Isoka amasezerano yawe yose ari mu muntu. Nimuvise Kristo waracakiye amasezerano. Hallelujah. Nimuvise Kristo, urafise Kristo? Yes. Waracakiye amasezerano kuko muri we byose niho biri. Yavuze ngo uzomwizera imbizi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva muri we. Indwi zodudubiza ziva muri wewe zije hanze. Waracakiye amasezerano. Rero ngo twari hanze y'ivyasezeranywe ku gihugu ca Israeli. Ntibyaturaba twebwe. Bituma Yesu ashaka kubabwira ngo umukate w'abana ntituwuhimbwa. Umviriza arabandanya ngo ataco mwizigiye kubizoba. Nta esperance twari dufise, nta byizigiro canke ibyiringiro ku bantu mu bw'ikinyarwanda kubizoba muri future. Ibyo uvuga ngo tuzaja mu ijuru ngo ubuzima budashira ngo kwitwa abana b'Imana ntabyo twari tuzi twebwe. Abazungu bataraza kutwigisha ubutumwa bwiza mu gihe ca colonisation. Abantu babayeho imbere yiko abazungu baza mu 1850 1800 gutyo nta by'ubutumwa bwiza bari bazi. Oya nta n'amasezerano y'Imana ntibari bayizi. Barabana yavuga ngo mwari mwisi mutagira Imana rurema. Hallelujah. Mwari mwisi mutagira iki? Imana rurema. Imana ndiho, Imana I am, je suis, ndiho y'Imana ya dusenga uno munsi ukumva nezerewe. Ntitwari tuyizi ntari iwacu. Wamengo nta n'umugambi dufite muga mu rukundo rwayo. Ugiye misizano rya kera urabona ko yarashizeho ukuntu abanyamahanga bagiye kwa muri Israeli bashobora gufatwa bakagirwa circoncision bashaka guparticipa muri Pâques ariko toujours bagomba gufatwa nk'abanyamahanga. Barafise n'ahantu habo basenga hitwa muri parvis des étrangers mu cumba c'abanyamahanga. Kujya abagore bicara ukwabo nkuko mu Bayisilamu babigira mu musigiti, abagabo bicara ukwabo, abagore ukwabo. Abanyamahanga barafise ahantu habo hanze basengera mu rya Temple de Salomo.
urumva kubera iki ntibari alliance ntiyari iwabo Imana yagiranye n'igihugu ca Israeli y'amategeko mukundwa kurankurikira ibi bintu bica gufasha gutahura bwa buntu dora tuvuga ko muri tukandika mu 50 bigatano ama 5 lignes ugasanga duteye na confuse abantu ariko iki kintu Yesu yakoze ikintu gikomeye cyane umviriza shaka wumve reke ko Yesu yakoze kiryoshe 13 umviriza 13 ngo ariko noneho kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kurekera abo ni bande wewe abanyamahanga bose Paul yako arababwira abari kurekera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo haleluya ntibigijwe hafi n'amategeko ntibigijwe hafi muri Kristo n'amategeko n'ibikorwa byawe n'ingufu zawe wigijwe hafi about the blood of Jesus Christ amaraso ya Kristo niyakwegeje hafi mesizino rya kera begezwe hafi n'Imana ko arafise amategeko yari abisa ihanga ryayo abana bayo baratanga amaraso y'ibikoko agatuma Imana ibemera ariko uyu munsi kubera uri muri Kristo amaraso ya Kristo niyakwegeje hafi niyo tubantu barakwiye kwirata ibikorwa byawe ubugororotsi bwawe kusenga cyane kuvuga ubutumwa cyane ko udakora ibyaha kanaka abandi babikora urumva ko kuvuga mu ndimi cyane gusumba abandi kukoreshwa ibitangaza gusumba abandi cyangwa kuvugisha gusumba abandi byose nico bita neema ya Gorigota ni maraso ya Kristo Yesu yakwegeje hafi y'Imana kera nta bantu mwari murimo ariko ubu noneho muri abantu b'Imana niko biri tubwira amaraso ya Kristo yatwegeze hafi arabana ngo niwe mahoro yacu kuko yahinduye ya macakubiri kuba kimwe aho mvuye cagisika cyo hagati tutandukanya haleluya ubandanje acavuga ibindi Yesu yarakoye igico gitandukanya aya macakubiri hagati y'abanyisraeli n'abanyamahanga mu nzu y'Imana muri Temple de Salomo Yesu yarabomoye amategeko ni yatuma bababoha Yesu yarakuyeho amategeko yababoha ashaho inzira nshasha yinjira mu ngoro y'Imana yitwa mu mubire wewe namusiro jewe ninjiye imbere y'Imana singera nirati ibinguvu zanje singera nirati ibikorwa byanje singera nirati inkomezi zanje singera nirati akomeze neza kumbata amakosa nkora canke nkora amakosa make parapure y'abandi singera nirati ko nzi ijambo ry'Imana canke nzi gusoma ijambo ry'Imana nsoma ibitabo byinshi mvuga ubutumwa bwiza singera nirata inshuro nsenga ku munsi nisonzesha singera nirati ikintu na kimwe no narakoze nta kintu na kimwe nirati cyo nirata Yesu nirata amaraso yiwe niwe yanyejeje hafi niwe yashize mu nzira y'agakiza no kugororoka si ibikorwa byanje si ibikorwa byawe ibi abantu uko barankurikira kumwe mushaka kwa mirata ngo muko batumisha oya byabutumisha byace kwanza bitiye chini utekane utuze uruhuke muri Kristo kuko ibyo ko umukozi nta bitandukanye bya muhungu umwana w'icangazi na wa mwana aguma mu rugo umwe yagiye mu ngeso mbi atase uwundi abana nasimuga batari kumwe aguma mu nzu muri mantete y'igikozi aguma yidoga ngo ntiwampaye ngo isuguru ukari ngo niba ndagukorera izo mantete z'igitumishi tuzishire hasi sonze twumve ko turi abana kwanza abana bakorera papa mu rukundo haleluya rero aya mateko nshize gukoreka ugiye mu Baroma gice 9 umurongo wa mbere kwa gatanu barabivuga naho nyine ibindi ko ndasoma muri Efesiens 2 batuka neze ko amategeko amasezerano n'ibindi byose le patriarche atari by'uwawe ibi kwanze banza kutuvuna inkokora abantu twadufise agakiza k'inguvu nyene k'igikomando umugani w'uraho byo kwitapa amajitapo ubanza utuze uturiye kwanza utekane uca bugufi kuko igwa c'Imana ni Yesu yagikoze twebwe tuza kuyiparticipamwo tuza kunezerwa byose yakoze tukayibamo rero mukubandanya n'inyigisho yacu no munsi none amategeko ko Imana yahaye igihugu ca Israeli ajewe nk'Umukristo uyu munsi natwe twakaze kuribaza nk'umwana w'Imana yavutse ubwa kabiri mu isezerano rishasha rya Kristo none amategeko none ndayakeneye sindayakeneye icyo kibazo cyo bibaza ni meza ni mabi mwene data no vuga inyigisho y'abantu inyigisho ndende ariko amategeko yarafise ikigwa yakoze amategeko ubwayo Bibiliya twereka neza yuko muri yo ubushobozi bw'icaha buri mu mategeko 1 Corinthiens 15:56 kumbe nzoga inyigisho yindi mu buryo bwagutse ariko amategeko ubwayo si mabi abantu twabiganiriye ko barambya shaje nuvuze ngo amategeko si mabi harimo sinigeze kwandika haheze igihe kinini ngira nk'umwaka cyangwa kibiri ndavuga nanditse kuri Facebook haheze igihe ndavuga nti ndakunda ivyagezwe vy'Imana ndabikunda ariko abantu bangomukanye bamwe mbere n'abantu twakoranye kuvuga vy'Imana abantu bamwe nanigishije ko bari bazi ko amategeko mengo ni mabi ahico bita antinomianisme abantu bari contre la loi
umva la haine de la loi, hari abantu banki ivyagezwe qui sont contre la loi. Urumva umviriza kora kudatahura umutima w'ivyagezwe. Umutima w'ivyagezwe sivyo vyizanye bwa mbere. Bwa mbere no gutaha uco kiyera amategeko ntiyakorotse yizanye uko nyene, no. Amategeko ni Imana yatanze. Yavuye ku Mana, la loi, le commandement, ama préceptes biya byose ko tushaka kubidefinisa mu bitandukanye. Ariko byose en general byavuye ku Mana. Imana bitanze kubw'ibanze bwa mwana w'umuntu imumenyesha ikibi n'iciza. Umuntu ashaka kumenya le bien et le mal. Nibaza ko ariko umurongo w'indwi Romains 7 verset 7. Reka dusome Abaroma 7 umurongo w'indwi. Haravuga ngo nuko tuvuga iki? Mbega ivyagezwe n'icaha eka namba. Mbega ivyagezwe n'icaha eka namba. Ariko simba naramenye icaha iyo nakimenyeshwa n'ivyagezwe kuko ntaho naramenye kwifuza iyo ivyagezwe bitavuga ngo ntukifuze. Umviriza amategeko si icaha si mabi kuko iyo igikuba cayo kwari ukwera ku mwana w'umuntu icaha. Ngo iyo icagezwe kitavuga ngo ntukifuze ntubaramenye ngo ntukifuze. Iyo icagezwe kitavuga ngo ntusambane ntubaramenye ngo ntusambane. Iyo icagezwe kitavuga ngo ntubeshera abandi ntubaramenye ko kubeshera abandi ari icaha. Ntacyo tuba twaramenye. Turabona ko Adamu ayo mategeko ntayo yari afise. Ntayo yari afise babajya bose mu kiragihe nta mategeko yari afise mugabo icaha n'urupfu byari mu mitima yabo. Nje tuma Imana mu bintu yaje gukiza umuntu yaje kumukiza urupfu icaha n'amategeko ibyo bintu bitatu uko amategeko yahubasha icaha gahubasha urupfu. So umviriza rero amategeko si icaha munga amategeko irafise igikorwa Imana yashiriyeho. Imana yashize kugira ngo ayashira gufasha abantu mutwaye imiduga cyangwa mwese baca mu mabarabara. Murabona amategeko mu ibarabara amapano de signalisation hariho stop hariho ibintu bitandukanye. Ubonye hanze stop niza ubushobozi bwo guhagarara ahubwo mu mutima wawe ntufateze zo guhagarara uko atwara imodoka cyangwa abantu abapiyeto bateza kujabukira ureraguza abantu hari amatara mu ibarabara ubanza kweraguza ukaraba ukavuga uti okay ndashaka kujabuka nije ngenewe kujabuka. Kubera iki aya mateka asanzwe hari kugira ngo agufashe kumenya ibikorwa n'ibidakogwa muga muri iyo nta bushobozi afise bwo guhindura kumba ushaka kuyarengako ushaka kunyaruka ushaka gukora ibintu byose bibi by'amakosa. Amategeko muri iyo nta bushobozi afise bwo kubuza kurenga ku makosa yakubujije gukora. Abantu mu kutwara imiduga mama mwagize speed limit mukarenza ahantu akarant kwijana kilometero 40 ku isaha ugasanga wogendera 60-70. None igiguhindana igikini umutima wawe. Cyo Yesu aduhaye mpemu yera adushoboza kumvira Imana. Ntitubushoboza kumvira Imana kwa amategeko. Era amategeko si icaha. Umurongo wa 12 usomye igice cyose kivuga neza. Verset 12 haba ngo none rero ivyagezwe n'ivyera. La loi est sainte mu gifaransa. The law is holy. La loi est sainte. Ivyagezwe n'ivyera kandi ibwirizwa ni gera umva riri juste rigororotse ryiza juste bonne et parfaite. None umviriza ni gute muntu yovuga ngo ivyagezwe ngo ni bibi kandi bibiri vyita ngo ni vyera. Paul ni babivuze. Paul ni twemera apôtre de la grâce. Umuntu y'ubuntu. Ivyagezwe ni vyera. Nibwirizwa ni gera. Rigororotse ni ryiza amategeko ni meza. Kuko akwereka ibintu ukwiye gukora n'ivyo udakwiye gukora. Umviriza mu 13 mbega iciza cambereye urupfu eka namba. Ariko icaha nico carubaye ngo kimenyekane ko ari icaha kuko canyicishije iciza ngo cagezwe gitume icaha kirushiriza kuba kibi. Umviriza icaha rero cace kibona opportunité mu itegeko mu kintu ciza icaha gica kiraza kica kiravyuka kubera icaha gica kivyuka iyo kibonye itegeko. Niwe umuntu mubwiye ati ntukore ngaha wofata ku meza yiwawe muri sari wawe cyangwa ku ruhome rw'iwawe ukandika ko nasize irangi ntagire umuntu akorako ubukorako turaza guhura ugaca uvyandika imanika hanca ku meza cyangwa ku ntebe. Ikintu ca mbere curiosity mu mutima w'umwana w'umuntu kwara kamere yiwe yo konona isanzwe muri we ashaka kuza gukoraho ngo yumvirize arabe mbega shavyumye umva kimba kantu icaki muri we gaca gikora mbega vyumye kwara cabonye itegeko muri make itegeko ni ryiza mwako ari ikibazo c'icaha icaha kibonye itegeko gica kivyuka gica kiraba kuko umuntu acamenye ikibi n'iciza gica kivyuka. Nje tuba bitubwira ngo la loi ngo ni ministère de la mort kubera icaha cabona urwitwazo mu itegeko gaca kirabuka gica kimwica. So urumva ikintu cyari kuba ciza cyari kumfasha umuntu macahindukiye ikinyica kubera icaha kiri mu mutima w'umwana w'umuntu
muri make rero ikibazo si amategeko, ikibazo ni icaha kiri mu mutima w'umwana w'umuntu. Haleluya. Ikibazo ni icaha kiri muri wewe. Nje tumane commandement amahorasyon yubake ku mategeko, ntugire ibi ntugire ibi, gira ibi ntugire ibi, ntuje ngaha ntuvugane na naka. Amahorasyon nk'ayo imigenderanire ntiyigerirama. Nje tubona hano mu musengero amashengero baguma bababwira ibyo mukwiye gukora n'ibyo mudakwiye gukora, ntugire ibi gira ibi ntugire ibi. Ashaka dimasha makubwiye gira ibi ntugire ibi, ntimugire ibi, ntimuje ngaha, ntimwambara uko. Mwene data bariko barakwinforma ikibi n'iciza, ahubwo akeneye kubwira iciza Imana yakoze muri Kristo, ubushobozi buri muri Kristo kugira ngo bugende baraguhindura. Ibi twese turashanigana navyo mu byimviro byacu ko ni ntambara y'umwana w'umuntu. Rero icagezwe ni ciza, muri kibazo kiri mu mutima w'umuntu cicaha nico kibazo gikomeye cyane. Rero Yesu mukuzana inyishu, yazanye inyishu ku cagezwe, azanye inyishu ku caha, hataba n'ikibazo caca kivuka ubwa nyuma citwa urupfu. La loi, le péché et la mort. Ivyo bintu bitatu nivyo Yesu yaje gukiza umwana w'umuntu. Kumbe mu nyigisho zikurikira tuzovyigako. Rero amategeko si mabi. Reka dusome ikindi uwundi murongo nsa n'uko harangiza inyigisho yacu muri Timothée wa mbere. 1 Timothée premier chapitre verset 3 achaka ku verset 8. Timothée wa mbere gica mbere murongo w'8 haravuga ngo ariko turazi yuko ivyagezwe ari vyiza. Nous savons que la loi est bonne. We know that the law is righteous. Is good. Ni vyiza. Ivyagezwe ni vyiza. Ariko pana ku mwana w'Imana muri Kristo. Kuko ntibimufasha kugororoka. Ubwavyo en soi ni vyiza. Mugabo birafite ico bibuze. Ntibifasha umuntu kugororoka, gukiranuka, kuba juste, kukizwa, kwakira agakiza ku mwana. Ntibigufasha, biri ngaho birafise igikorwa cavyo. Katubandana. Iyo umuntu abigenjeje nkuko bikwiye ivyagezwe, iyo umuntu abikoresheje avec un usage utile, iyo ubikoresheje with its right use, ubikoresheje neza, ni vyiza, birakenewe cyane. Ni vyiza iyo umuntu abigenjeje uko byagenewe. None ivyagezwe akazi kavyo nakahe? Tuko twinjira mu nyigisho ndiko ndarangiza. Ivyagezwe akazi kavyo nakahe? Azi yuko ivyagezwe bitashiriweho umugororotsi. Umvise, la loi n'est pas faite pour les justes, cyangwa le juste. Amategeko sai umuntu ari juste. Neza tukurankurikira, nimba warakiriye Kristo uri umugororotsi, uri umwana w'Imana, ibiri tugira ngo umwe atigeze amenya icaha. Imana muhinduye icaha ku bwacu, kugira ngo turi muri we duhinde kugororoka kw'Imana. Mu Gifaransa bavuga ngo celui qui n'a point connu de péché, il a été fait péché pour nous, pour que nous soyons justes de Dieu en lui. Twahindutse ubugororotsi bw'Imana muri Kristo. Nturi umugororotsi asanzwe gusa, nturi juste bisanzwe gusa, ahubwo ufise ubugororotsi bw'Imana muri wewe. Imana ikuravye rero ibona ubugororotsi bwayo, ntibona ubugororotsi bwawe, n'ibikorwa byawe. Biri tugira ngo ubugororotsi bwacu ngo ni nk'imicafu, ni nk'iyarara, filthy rag mu Congereza, ni imicafu poubelle, ni iyarara. Nabijya bituma ngo wagororotse ngo abishatuma iyo umuntu atatara grace ubuntu bw'Imana aguma yikompara n'abandi. Uvuga ngo jewe meze neza, uvuga ngo jewe simeze nk'abajya, ngo jewe sinkora nk'abiriya, ngo siniba sinsambana, wajya barasambana, wajya baragira ibintu. Umva ushuja muri ibyo gutunga intoka abandi. Hariko watawe grace umenya kuntu bw'Imana aribwo bugushoboza, aribwo bukugize. Ntusubira kwirata ingufu ziwawe, ntusubira kwirata ukritika abandi. Ibi n'urugendo tugenda turabamo twese tugenda turakura mu buntu bw'Imana. Aho hagarara gutunga intoka abandi, gutura amakosa abandi, aho wowe uvuga uti mwami ndagushima ko icondi ni kubera ubuntu bwawe. Ahandi atari ubuntu bwawe ntaco nobandi, nta naho woja, ntaco woshobora, nta n'umuntu yakorera Imana. Ko twese turafise amakosa, uri kurankurikira hari ibintu bibukora. Bibi swati no kuvuga abandi, udasamana utibuta kiborego arabihevye ivyo. Swati urisha ukavuga abandi nabi, ukabaponda, ukababongera, ukabavuga nabi. Ivyo n'amafuti, urusaku n'amafuti nica. So urumva n'ubuntu bw'Imana bugushoboza. Rero ngo ivyagezwe ntivyashiriho abagororotsi. Imana ibona abanyesere ko abagororotsi nteko baha amategeko, kuko bari abanyabyaha. Ibira bita ngo n'ubwoko butagonda izosi. Urumva bari abantu bagoye, ariko byashiriho abagararije. Ibigaba, abatubaha Imana, abanyabyaha, abanegura ivy'Imana byayo, n'abakora ibizira, abica base n'abanyina, abicanyi. Urumva amategeko nayo iwabo, abashakanyi, abagabo bendana, abanyaga abantu mu mbabarire ico kintu cyanditse entretemps, abagabo abanyaga abantu bakabashora bagira esclavage, nkabya bigwa muri Libi, ababeshi, abarahira nabi n'ibindi byose bigwanya ukwigisha kuzima.
gukurikira ubutumwa bwiza bw'Imana ishimagizwa ubwo najejwe kubera ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Acte 20:24 niko ivuga. So ivyagezwe byashiraho abanyabyaha njashiraho amagororotsi. So wowe rero muri Kristo nk'umugororotsi amategeko sayi wawe marbe ko atari mabi sayi wawe kuko namusone ukibeshwa n'amategeko ubeshwa no kwizera. Biritubwira ngo umugotsi wanje azobeshwaho niki n'ukwizera ngo naho niyo njorora ntazohimbara umutima wanje muri make niwe iyo njorora ukaja kurugasura mu mategeko mu vyagezwe ntushaka guhimbara umutima w'Imana. Marbe ko ikakubona ko Kristo ikakubona ko ubugotsi bwa Kristo ikubona ko uriko agenda mu nguvu ziwawe muri system itagushiriyeho amategeko sayi wacu ariko ntituyatuka ngo tuyakwe afise igikorwa cayo afise igikorwa cyo kwereka abantu intege nke zabo ibyaha byabo byo badashoboye kumenya ikibi n'iciza ariko kandi muri iyo nta nyisho yari ihari ntashobora umuntu mugororotsi. Kadurangirize kuno murongo mu bikorosayi nize ko inyigisho kiragufasha muri Colossiens chapitre 3 Galate bambe nibaza ko ari Galatiya abagalatiya 3 Itacha Galatiya kirasigura ibintu ndiko ndavuga ko cyane. Abagalatiya 3 umurongo wa 23 shuka 27 ndibaza. Mwene ndatekurahurikira wocubaza kinone ibintu ndabishama ngiro gute. Ikintu ca mbere nubanze umenye yuko Kristo yaje kubwawe amategeko ntiyahawe yahawe mu Isirayeli amategeko kandi ni meza arera aragororotse nko biriya bitubwira ariko ntihawe umugororotsi ntihawe umuntu ari muri Kristo Yesu yinse ubugororotsi bw'Imana. Amategeko ni meza turayubaha ntituyatuka kandi turanayakunda atwereka neza igikorwa Yesu yaje gukora. Munsi navuga nti amategeko ya Kristo turayakunda ntituyakunda muri faso ko ari yatubeshaho benshi ukora kwigishwa nabi cyangwa kumera kwigishwa mu buryo budasobanutse uhabwiye amategeko ngo yakora cyangwa ngo ni wumva ngacigisha ivyagezwe urya unarayishurirwa ngo umuco narababwiye umviriza ntituyanka ntitunayatuka ahubwo turayuba ko afise igikorwa ateza gukora carangiriye muri Kristo. Haleluya carangiriye muri Kristo. Rero uno musi turayaraba tugasubira inyuma tuti wa mategeko waranyese Yesu cyaje gukora uno munsi rero ndashema Yesu ko yaje ariko sindagutuka sindakwana sindanakubwira aba n'aba bandi ahubwo ndakwereka niko adashaka guhindura umwana w'umuntu kandi nkabwira umuntu wese ari muri Kristo ko adakwiye gusubira kwa muri systeme yawe. Ni systeme yawe yaraheze ha systeme nshasha ngurwa n'urukundo no kwizera hamwe na mpemu yera. Twasoma rero Galate 3:23-27 turangiza harabango 22 kadura 22 ngo ariko ivyanditswe bivuga yuko vyose vyugaranywe ngo biganzwe n'icaha kugira ngo abizera bahabwe ivyasezeranywe biheshwa no kwizera Yesu Kristo. Umva ari ivyasezeranywe bitangwa ko umuntu yizeye Yesu Kristo. 23 ariko kwizera kutaraza twarindwa n'ivyagezwe. Urumbiza ariko arabaho mu Isirayeli Paul ukwizera la foi itaraza abantu barindwa niki n'ivyagezwe. Ivyagezwe ari nk'umugardien yari abacunze abasoma igifaransa babivuga neza gusoma no mu Congereza ngo twugaranywe étant enfermé twari twugaranywe turindira ukwizera kwagira kuze guhishuka. Abanyisraeli muri make bari baboshwe barindira ukwizera la foi qui sauve saving faith ukwizera kuze n'agakiza kwari kugira kuze ariko ivyagezwe yarabarinda kandi yari bivuga yari nk'umugardien yari nk'umunyezamu abarinze Mesiye byagezwe. Umurongo wa 24 ari uko niko ivyagezwe byatubereye umurezi umutiteur mu gifaransa umutura mu Congereza umuticher umurezi umuntu yova kubyaka no murezi no mwigisha n'ikintu gikomeye cyane n'ikintu gikomeye cyane kuko mu mico y'Abanyisraeli umuntu yabyaye umwana w'umuhungu yaca mufata akamuha abantu bamurerera uwo mwana no mu Roma no magikinyazo kwabikora uwo mwana bakamurera gushika ashitse ku myaka uwo papa we yamubwiye uwo mwana yasura kuba mu nzu yashaka kuba mu nzu y'abakozi yafise ikanzu ateza kumwambika ikanzu igaragaza yuko ariko araregwa n'umu esclave mugabo mu esclave yamaze kwinja mu muryango azi umuryango akuze akamurera akamwigisha amategeko y'igihugu civisme n'ibintu bitandukanye byo mu muryango by'ubutunzi akamwigisha gusoma no kwandika ibintu bitandukanye. Ageze imyaka papa we yavuze 14 irenga bagashagira umunsi mukuru akamuhindurira ikanzu akambura ikanzu y'ubuja yo kwa mu bakozi akinjira akambara ikanzu yo mu muryango. Rero yaba yugaranywe ntiyafise umwidegembye niyo rangaje Paul akoresha ngavuga ngo ukwizera gutaraza twahindwa n'ivyagezwe twugaranywe turindiriye kwizera kwagira kuze guhishuka. Ubwo niko ivyagezwe byatubereye umurezi aturera akadushikiriza Kristo ngo dusinanishizwe no kwizera. Umva amategeko yabaye umugardien umunyezamu umurezi umwigisha
arera abanyisirayeli akabajana akabashikiriza Kristo kugira ngo babeshweho n'iki bagigwe babe justifié par la foi babe justified by faith in Christ bahinduka abagororotsi kubera Kristo Yesu atari kwera amategeko. Umviriza igikuba cy'ivyagezwe muracumva cazana umuntu kikamujana kikamushikana mu kwizera muri Kristo Yesu. Kristo amaze kuza caguha ubugororotsi amateka atashobora gukora. Cyo turabitubwira ngo ubu nibwo bwabakije kubwo kwizera. Navye n'ivyavuye kubwa vyanyu kugira ngo hoye kugira uwirarira n'ingabire y'Imana. Mwisomo rya kera barabikorera ivyo kugororokera Imana n'ibindi ko muri Kristo turabihabwa ingabire kugira dushobora kugororokera Imana biciye mu kwizera. Hamadugarugo nk'abagororotsi ateko ibikorwa byacu byiza by'amategeko ariko twizeye Kristo. 25 acavuga ngo ariko kwizera ko kwaje ntitukiregwa n'umurezi. Haleluya. Kwizera la foi étant venu, nous n'avons pas besoin de ce tuteur umwigisha that tutor, we don't need him anymore. Ntitukimukeneye. Ni gute Yesu yaraje, ukwizera kwaraje. Ni gute wosura munsi y'umurezi w'amategeko w'ivyagezwe. Ntitukibikeneye. Ahandi utumishengero rya Kristo dukeneye kwigisha ubu butumwa bitebuka abantu bazovyumva. No munsi kumbura muri monde iwacu ntituvyumva mbe no kwisi yose girumviza amashengero menshi sikino tumva cyane. Ariko bene da Monsieur kwizera yaraje, Yesu yaraje. Monsieur vyagezwe gaciyo cararangiye. Yaracanye abantu ivyagezwe yajanye abantu bashikiriza kuri Kristo bicabwa tubwiye kuwa cacu kirahagaze no munsi. Ntitukikenera umurezi. Mwese muri abana b'Imana kubwo kwizera Kristo Yesu. Mwene data nimba ivyagezwe byarakoze uwa cabyo ntugikeneye uwo murezi. Ntugikeneye ivyagezwe ariko ni byiza birera biragororotse. Iyo umuntu abikoresheje neza akabibwira abanyabyaha ntabibwira abagororotsi bo muri Kristo Yesu. Ntubigishe kwa munsi y'amategeko. Abana b'Imana barongorwa na mpemu w'Imana. Novuga ibintu byinshi kwino nyigisho ariko kandangize kuno murongo muri Romains 10 verset 4 ndarangije. Romains 10 verset 4 avuga kuko Kristo ari we byagezwe bishikirako kugira ngo aheshe uwizera wese kugororoka. Mu Kirundi avuga ngo byagezwe Kristo no bishikirako ariko mu Gifaransa no mu Congereza avuga ngo Christ est la fin de la loi. Christ is the end of the law. So that whoever believes in him will be justified by him. Kugira ngo uwizera wese atananishizwe nawe. Christ est la fin de la loi. Yesu niwe ivyagezwe bihereramo. Muri make biraza bishise kuri Yesu gashavuga ati stop. He was the one I was talking about. Niwe nako ndavuga nashaka wonyene. Uwo niwe na jewe nagumye mvuga kuva kera. Rero akazi kanje karaheze ko ndabashikanya muri Kristo ko abahaye ingabire yo kwizera n'agakiza. Jewe akazi kanje karahagaze. Uno munsi muzohindukira muraba muvuga ati wa mugabo vyagezwe yaratubwiye akazi ke yaratureze yaraturinze agiziki atwereka Kristo. Muri make abona abanyisirayeli ko aravuga natwe abanyamahanga cyo dukora twakira ingabire y'ubuntu bw'Imana tutarinze gusubira mu vyagezwe. Turabimenya ko bihari nje turayibira iranditse ariko nababwiye hari byanditswe ku bwawe bitandikiwe wewe. Amategeko Ancien Testament yanditswe pour toi, yanditswe ku bwawe kugira ngo umenye ico Yesu yaje gukora ariko n'igitabo kigesine kuri wewe. No munsi no kwandikira ikete wewe ukarankurikira ukarisoma. Iyo katangiye wewe nko kuvugamo n'izina nkavuga ibintu bitandukanye umuntu ashaka no kurisoma n'undi muntu akarisoma akumenya ibyo bintu biramuraba ariko hari n'izina giwawe aravuga ati iyo kete nandiko ndasoma ibintu kumbe bizimpanuro nziza no kuramo ariko ikete yandikiwe uyu muntu mukundwa wawe kurankurikira numvise umengo norangiriza ngahe no nyigisho ariko shagira mvuge ivyagezwe ni byiza birera biragororoze ariko ntibiha agakiza umuntu ntibihindura umwana w'umuntu n'umwe. Nta muntu n'umwe ashaka guhakira agakiza ngo ahinduke umugororotsi agororokera Imana ahimbara Imana ari munsi y'ivyagezwe. Naho uwo umuvuga butumwa ameze gute yeme ucigisha amategeko ya Ancien Testament mwene data mushaka gutuma abantu wigisha banezererwa agakiza. Nje tuma abantu menshi agakiza karabishe kararuhishije kubera mwigishwa amategeko abandi twigisha amategeko canke Jason cigisha amategeko nuko nashaka kubyatura kw'ibintu by'amategeko navyigisha imyaka myinshi ndaruha. Ndibuka igihe kimwe umwaka wa 2000 ndibaza n'icenda canke n'umunani sinibuka umwaka nati 2009 nari umwe mu barongozi b'ishengero sinda kurivuga izina nakorera mu ico gihe nari full time fise biro ntondamwo nigisha ngira amaserire ngira amadelivrance ngira amasuivi ndumuvuga butumwa nirirwa kunzia naronze naraheze niwa nisonzesha
sinizo kwisunisha nibibi ariko mu buzima nkama numva umengo hari ikintu mbuze nkama numva umengo ivy'agakiza biragoye byo gukorera Imana biragoye ndibuka umunsi umwe warashaka kandi mvuga ishenge nasenga mishinga ya minivame mu Kigobe nakora na mupaso yitwa Pastor Imeni Nganza twarakorana n'umupasitwa Eric twarakorana gushikaho umunsi umwe numva umengo ibyo gukorera Imana byananiye ndibuka ko nabahamagaye ndababwiye nti jewe ibikorwa by'Imana ndabihevye naremerewe nananiwe I was burned out nari indushe nari nananiwe no gukorera Imana mu mategeko sinatahura ariko by'agakiza y'ubutumwa bwiza bw'ubuntu hari mu mpera z'ibibazo za 2008 ndibuka ndaganizo mwene data yitwa Eric Pastor Eric Manirambona mu Pastor Bujumbura mu Kanyosha na Pastor Ndababwiye na madamu wiwe turagana jewe ndabivuyemo ndabihevye baraba areti kumva nari mu bikorwa kandi byase ndiko biragenda neza inyuma ariko barampamagara ndavuga nti kuri ndabivuyemo ariko ndamubwiye aranyitsuta arambye ati anje nukuvuga ubutumwa mu gihe gikwiye no mu gihe kidakwiye preach in good season and out of season ndamwumviza iryo jambo rirankubita mugabo nkumva tuje ntamaye nyinshi nari nkeneye nari nduhijwe n'amategeko n'ivyagezwe ubutumwa navuga abantu muruko murankurikira murazi ubutumwa navuga bwari bw'umuriro kandi abantu bamwe bariko baraza bari kwihana chaque dimanche abantu benshi imbere ariko benshi bwari ubwana kipability nabatera ndaranirwa numva umengo gukora Imana ndabiheba hanyuma ndibuka banjanye muri Vyiza na muri patisserie barangura ibintu biryoshe barangura ibyo gufungura biryoshe baranyexalta barantera intege barambwira ngo niko Imana ko ndakora ndibuka madamu wa pasteur mariko aranyexalta akwa no kurira hamwe yakwikorwa nkora ari byiza ariko je nagomba ngo ni bibi kwana kunkorera muri system itariyo muri system ategeka ubuzima bw'agakiza bwawe buruhishije nari mbihiwe nari naniwe baranyexalta mvaho mengo ndaruhutse buke buke ndabemera ko ngiye gukorera Imana ako ndabikora malgré moi ndabikora nanezerewe kwana ari munsi y'amategeko ariko Imana irangenda mu mwaka 2009 mu kwezi mwibaza kwa mbere gutyo murano bakoze Imana bigisha ubutumwa bwiza bwa Kristo nkuko buri bw'ubuntu bw'Imana turi muri hoteli Ngozi Imana irangendera iranyugura amaso ndibuka njyamye mu cumba ndiko ndabwira Imana bwa mwami ndagushimiye kumbohoye mwami ndagushimiye kunyugura amaso kamateka atari iwacu ubuntu bw'Imana bwamaze gutangwa nk'ukora muri alliance shasha ya mwemo kubicoge ministeri yanje ahinduka kumbura mu nyinshi nzu ndabashingira ndahinduka ntangwa gukora Imana na passion ntangwa gukora Imana umunezero usa gukora Imana nka fardo sinvuga ubutumwa kwa mengo nitegeko mfise n'umunezero dudubizuba mu jewe niko mvuga inkuru y'urukundo inkuru y'amahoro inkuru y'umunezero mwana data usinkiri sumu esclave wa ministeri hagiye bishika kagashaka kugaruka ariko ndibuka yuko nacungwe kubw'ubuntu ivyo nkora byose ni passion n'umunezero niko natawe ubuntu nagiriwe urukundo nagiriwe ko nakiri muri system yisezerano rya kera senga Imana ngo nawe gufashe kumbura abantu ko murankurikira mu munaniwe n'ibikorwa by'Imana n'ubuzima bwa Kristo ariko nta muntu ashaka kuba ubuzima bwa Kristo atari Kristo Pawulo yarangije avuga ijambo rikomeye ngo sijewe nkibaho ni Kristo Yesu abaho muri jewe ivyo nkora mu buzima bwose muri bugingo ndabikoshwa no kwizera umwana w'Imana nkunza akanyigura uwo ni Kristo Yesu ari muri wewe nanje ari muri jewe kandi nshaka gukora nuko kubohora widegemvye we mu buzima buryoshe kandi barashoboka ubuzima buryoshe n'ibisiga ngo ni absence y'ingorane ibibazo n'ingorane bizokwamaho ariko hagati muri byo urahagara ugashikama ukanezerwa bari bananirwa kubwiciro baca mu izina rya Yesu amen nuko murakoze mwarahezagiwe Yesu mwibuke arabakunda mwarahezagiwe